muri note bagiriye umukuru w'igihugu bavuga yuko twebwe ndiko ndashiraho ikintu bita ngo plan de faire kugira ngo wanye umugambi wa Anagesa. La note ndayifise ngaha barungiye umukuru w'igihugu. None wosora amafaranga utabonye icyo agiye gukora. Ko l'année dernière 23-24 Anagesa yaronse ndagishimangira ko kugira abantu bose bacyumve. Kuko ubu hariho campagne contre moi comme si Anagesa je mfise icyo ndiko turafa. Ntacyo dupfa. Kuko amafaranga yo muri Anagesa je nayo njyako kandi sinshaka kuyajyako. Ikintu nshaka gusa ko tuyakoresha neza. Icyo nzokidefanda gushika à la dernière minute. Les 36 milliards twabahaye son excellence yavuze ati nibabanze basigura ayo mafaranga. Abasigaye ko turiha dusigaje 2 milliards. Nibo dusigaje kandi byo mukuru w'igihugu yabivuze neza yuko tugiye kubatunganiriza nibaza ko ça c'est une décision yafashwe kugira turiha abo bantu tushiye kubandana. 3 milliards bishyuza Anagesa. Ce qui est marrant, le DAF de l'Anagesa est un même membre, et en même temps membre wa SIAP. Ahembwa ahantu habiri. Ni musabe raporo ya IGE iramuvuga neza yuko ahembwa dans les deux cas. Ubu bariko babakurikirana pour 3 milliards. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Hanyuma Anagesa ashano kuri mu permete nimwe mudushiraho kandi nimwe muduhamagarira kubahiriza amategeko. None wosora amafaranga utabonye icyo agiye gukora. Ko l'année dernière 23-24 Anagesa yaronse ndagishimangira ko kugira abantu bose bacyumve. Kuko ubu hariho campagne contre moi comme si Anagesa je mfise icyo ndiko turafa. Ntacyo dupfa. Je ne fais que parler les chiffres. Nabahaye na rapport muraza kwisomera. No muri commission nayo ibahaye. Kubwira bareke kuza baracyafuza umuntu bafise d'autres intérêts bashaka gushikako. Kuko amafaranga yo muri Anagesa je nayo njyako kandi sinshaka kuyajyako. Ikintu nshaka gusa ko tuyakoresha neza. L'année dernière baronse 145 milliards. Baronse 145 milliards, twaguze 71 000 tonnes à un prix de 1700. Mugwize tuzakugwa mu masa 20 combien milliards. Bace bashirako transport. Muri bukino mukuru w'igihugu yidogera avuga ibigori yatwaye muri Zambia. Abikuye igihanga. Le prix ya transport kuva igihanga kushika kuri port irateye isoni par kilo. Ivyo biri documenté byabaye ku mukuru w'igihugu ibigori yatwaye muri Zambia. Transport ugiye kuraba amakontra ya Anagesa. Kuko burya n'ikintu j'ai pris suffisamment de temps à documenter ku buryo uzova ko ariko namubeshera araza twicara ahantu hamwe yabimwereke. Baduhaye amafaranga aravuga ati okay na faranga nzosubira gusohora muri Anagesa les 145 milliards twabahaye nibagurisha ibigori niyo bazokoresha saison ikurikira. Ico gihe acatanga raporo nayihaye nyene iteka araza kwiraba. Raporo yayitanze itariki mukumunane ngayi iriko signature ya SIAP. Iriko signature ya SIAP yatanzwe itariki yavuga ati état des lieux des données de la campagne achat maïs grain sec 2024. Iravuga ko pour la campagne 2024 gushika mukumunane la quantité collectée est de 71 363 935 équivalent à un montant de 121 milliards 318 millions 689 500 à raison de 1700 francs par kilo. La SIAP est liée à l'Anagesa par un contrat signé et validé par les organes compétents. En date du 6 au 7 novembre 2025, la SIAP, l'Anagesa, l'équipe du ministère en charge du commerce,
ont déployé une équipe dans tout le pays pour vérifier les quantités restantes dans chaque hangar de stockage pour la campagne 2024. Cette activité a été effectuée dans chaque province, dans chaque hangar de stockage. L'équipe de vérification était constituée par un membre du provincial du SIAP, le personnel point focal de l'ANAGESA de cette province, en collaboration avec le ministère des Ressources minières, énergétiques et de l'industrie du commerce et du tourisme. Après la descente conjointe effectuée, voici un petit résumé de la situation observée. Pour chaque hangar, baravuga vyose. Total ibigori bisigaye n'ivyo bamaze kugurisha. Naiko ndagira. Total ibyo bamaze kuronka. Le rapport gatoyi. Quantité ngaha bavuga yari isigaye mu mastock ni 28 060 900 kilos. Fait à Bujumbura le 14 août 2025. Président du conseil d'administration du SIAP, honorable Serge Ndayisenga. Ça, il a signé. Kuri iyo tariki. Ubu rero aciye azana raporo yise ko ari definitif. Ikiduha yuko muri stock yasigaye 31 846 926. Kuko je yayinunkiye ejo. C'est comme si yumva ko je niko ndamubwira nabi. Naciye ndamurunke none iyi raporo nayo waduhaye kijyagiye. Kuba tugiye kusigaye 28. Muri note bagiriye umukuru w'igihugu bavuga yuko twebwe ndiko ndashira ikintu bita ngo plan de faire kugira ngo anye umugambi wa ANAGESA. La note ndayifise ngaha barunkiye umukuru w'igihugu. Yuko ndiko ndagwanya ANAGESA yagize ibintu byose kugira ibintu biteye imbere. Banditsemo 28 000 bonyene ubu nabazanye ndi raporo ya 31 000. Mubahwa honorable mubona koko twosubira gusohorana amafaranga. Muduhuru husha n'ubu tuyatange 40 miliyari arahari. Tuhejeje ico gikogwa. Duhejeje ico gikogwa. Les 36 miliyari twabahaye muri juin. Tumaze kuyabaha. Twaje tubasaba ni muduhe raporo y'amafaranga 36 miliyari baduhaye. Le rapport irahari nga avec les pièces justificatives. Ba collecté pour la campagne 23 000 tonnes. Niyo ba collecté. Uravye les 36 miliyari twabahaye ingene bayakoresheje. Le rapport ndayifise ngaha nayo ndashoboye kubibasomera. Iyo rapport irerekana neza yuko amafaranga menshi yakoreshejwe. Hariho kontra y'umuntu bahaye ata kontra cyanditse ya 300 millions yo gutransporta ibigora bikura he. None notangura kuriha abantu narariha bene gihugu. Ni motubwire yuko ivyo twobikora. La note que nous avons produite irerekana ngaha location du hangar de stockage à Muyinga. Barishe 12 millions. Na disponibilité à nife, na contrat, na kim. Il rapporte turashobora kuyiba. Les 36 milliards rero ugiye kuraba ngaha. Iyo 12 millions location du hangar de stockage. 3 millions c'est location de hangar ya permanence du parti Prona, Kopeke Changuzo. 7 millions 200. Barishe witwa Jerome Sindayiga ya Banco Bo location hangar. Absence de contrat de location de na kimwe kirimo. Ico rero nibaza kuno kigeza ngaho ico nzokidefanda gushika à la dernière minute. Les 36 milliards twabahaye son excellence yavuze ati nibabanze basigura ayo mafaranga. Abasigaye ko turiha dusigaje 2 milliards. Nibo dusigaje kandi byo mukuru w'igihugu yabivuze neza yuko tugiye kubatunganiriza. Nibaza ko ça c'est une décision yafashwe kugira turiha abo bantu tushiye kubandanya. Ico rero nashaka ndagitangire ko muco cyane. C'est comme si twebwe turiko turakora ivyo bintu ari twe turiko turakora amakosa. Mugabo rero NCT mu maturibaza eske twese turifuza yuko ibi bintu tubivamo. Nicyo nibaza ko novuga par rapport y'icyo kintu. Hariyo dossier iri mwavuzi ijanye no ko twobiha inzego zibijejwe. Izi note twamaze kuziproduza twe twamaze kuzirungika. Inspection générale de l'État itwagwa n'umukuru w'igihugu. Niwe ategereza ko cyazi azibwira. Twebwe techniquement twamaze guheza. Ko la note twarayirungitse, c'est note twamurunkiye avec les pièces justificatives ya ma dépense ya ANAGESA yaduhaye annexe. Nibaza rero yuko kizokogwa kuko no muri yo rapport ya 23-24 niyo yazanye ikibazo. Bavuze ko bazanye ivyo bigori. Tugize note tuyiproduire muri best niyo son excellence yaciye avuga ati inspection ni mubajeko.
3 milliards bishyuza Anagesa, ce qui est marrant, le DAF de l'Anagesa est un même membre, et en même temps membre wa SIAP. Ahembwa ahantu habiri. Nimusabe raporo ya IGE iramuvuga neza yuko ahembwa dans les deux cas. Ubu ariko babakurikirana pour 3 milliards. Ivyo rero nijo nibaza ko twoshobora kugira akigoro, nibaza ko nyene teka mwavuze ko twobariha abo batusigaje pour les 2 milliards. Nibaza ko tupasa kuri etape ikurikira kugira bashuye kurihwa iyo midogo ishuye kuhava. Hanyuma hari kibazo mwavuze kijanye n'amarokituma au niveau y'ama département communaux. Bijya vyakozwe bidakurikije amategeko. Kuko itegeko rishiraho amafaranga n'iryo rivuga les structures zirekuye kurokrita. Bajya bategerezwa gusubirizwa hakiri kare. Bajya bavuye kuko haraje giwa kivuga yuko umudezone azohembwa 400,000. Hose baciye bava mu byo kwigisha bacabirukira ngaho. Ubu rero information hari Ministre wa Interieur yabwiwe yuko abwira abamustaneri babikoze babihagariki ko turafise ikibazo cy'abakozi bashika 1000 no muri mairie baba sous contrat gushika no mustaratori rinyisho no mu makomine menshi nta muntu numwe twababwiye ko babarokrita babanza d'abord ku deployer abo dusanzwe dufise imbere ko barokrita iki kintu ni kosa ryabaye nibaza ko tegeza gukosa guhakiri kare kugira twevite ivyo bintu. Honorable Gade yavuze ikintu kijanye n'amasalaire kubera ikabo bigisha murumva ko bifitiye n'isana nta mwigisha babwiye aje gukora hari to deploy abandi nyene twari dufise au niveau central. Je ngo novuga ariko ndaraba muri finance kuko twararungise ama deployment ngene azoba aba AD mfise muri finance ni bagire kubangana ni benshi cyane tuko turadeploy abakozi tubashira ku maposte ucubona abakozi benshi badafise cyo bokora abo nibo tutufata tugatwara mu ntara kugira baje gufasha ko babandanya bahembwa ya mahera yabo barabahembwa. Hanyuma ikindi mwavuze kijanye na education yuko babasubiriza bategezo gusubira iyo bavuye bajya bariko barakora mu departement kuko bijya bakuze namwe bihuye n'amategeko. Nico gituma nibaza ko atakibazo cyotera les retraités yuko manda yaheze bataronsa amafaranga yabo ya mbere nyene iteka yamfashije cyane mu kukishura kuko mumbwiye kumwe ngo mvuga itariki ngaha noba niko ndishira umugozi mu izosi kandi mwabonye yuko ijya code sur la protection sociale tegezwa guhinduka fonction publique irayikorera kuko igiye avuga yuko baronka 100%. Namba tuvuze ko tugiye muri phase yo kuba 60% il faut kwihinduka kandi ni tegeko rica mu namashinga amateka si yindi duhindura twe twenyine cyangwa namashinga amateka urumva bibategezwa kuvyihuta. Nico gituma le mois de janvier ro kuraba ivyankenerwa byose bikene bigashigwaho igikuru ko amafaranga ajyaho na instruction y'umukuru w'igihugu nuko uno mwaka bategezwa dutangura bategezwa gutangura kuronka amafaranga ya mbere kuko bica bifasha cyane kugira babone yuko ibyavuzwe byatashe. Hama PTBA yuko zizoza le 15 ni kugira twanticipe no kuvuga yuko le 1er janvier Ministère ya Interieur na Ministère ya Finance n'abandi bantu bategezwa kurungika abantu mu makomine kubafasha kwelabora ama PTBA bategezwa kubafasha kugira bategure aya mezi 3 yose batangure gutegura le PTBA zizoja muri budget 26-27 depuis le mois de janvier kuburyo bazorungika ama PTBA ameze neza akaza. Sinon au niveau du parlement au niveau ya Ministère des Finances no gushira hamwe no kuraba yuko ama équilibre aza kuboneka ama allocation yabaye neza ainsi de suite kandi turaveye que le calendrier budgétaire tu respecta niko nibaza yuko icyo kintu cyokogwa muri bibiri. Hamanye niteka yaciye bananiza ko avuga kintu kijanye ama administration statut spéciaux nagira ntango umuco kukijanye n'ico kintu kuko murazi ko mu bintu mwasigiye nyene iteka le premier ministre ahari ubu mwamusigiye mu madosiye mwamusigiye cyari cyuko abari mu ma administration statut spéciaux n'abandi bose bashobora kubeneficia bimwe vy'amanala. La commission yiko irabandanya ikora no munsi kugira ihera heze kijya gikogwa barabe ko nabo bojya mu bandi. Nibaza yuko les éléments importants ziri muri rapport nuko impact budgétaire twabonye ari ya 32,1 milliards ya BIF azoboneka 4,2 milliards pour les institutions fonctionnant sur les fonds propres 27,9 milliards pour les institutions fonctionnant sur le budget général de l'État. Nukuvuga aya hari amafaranga yari prévu sinihenze menga ari miliyari 10 yari prévu urabona ko ari makeye mugabo kuri no 6 mois
bica bitanga yuko ariyo gap significative. N'ubu araheze iminsi iyo komisiyo yari yaduze kuvyerekana l'effectif global iri concerné ni 21 065 ni iri concerné, effectif concerné par l'impact dont 7760 pour les institutions fonctionnant sur le budget général de l'État, hariho na 3150 ba fonctionnant sur les fonds propres. Donc ni igikorwa kiko kiravansa, nibaza yuko prochainement kizofasha cyane muri ibi bintu. Ikindi kijanye na Honorable Ferdinand yavuze ko article 108 ko habaye icigwa ku bijanye n'ibi kera tugitoza amaredevance routière duhamagara abantu bakaza, murazi ko kenshi abantu bace bafroda canye kuri pompe. Eske twarabonye yuko hari habaye akamaro? Na icyo nashaka kuvuga ngaha nuko hajya mu kubishira kuri pompe, nuko yari amafaranga deja ari inclus muri structure ya carburant. Na abantu batonda hari ngo bitume n'umutwe. Muga ya article ni magenda kwiraba ça a été scindé en deux. Ijya twayigumijemo yuko iba kuri pompe, kuko twarabonye yuko depuis iyi crise ya carburant yatumye ayo matax agabanuka sensiblement. Muga twaciye twongeramo article 109 muraza kuyisoma, iyindi taxe twashizemo ku bintu vya environnement kugira dushoye gukompensa aya mafaranga twabuze kubijanye ni taxe twara dutoza, iyo redevance routière twara dutoza, kuko iyo yijanye na environnement bisigura nibi by'ama véhicule électrique, kuko ni twagura ama véhicule électrique no kuvuga izo kigenda igabanuka. Ifore ko dushira andi matax atuma tuduza amarosete. Iyo yari moyen idéal kugira dushoye kuduza amaredevance, mugabo yarabaye impacté par ico gihe. Mugabo notanga ibiharuro 2022-2023 iyo redevance yari kuri 12 milliards 366 millions 4153 bif. 2023-24 yari kuri 14 millions, hanyuma no mwaka 24-25 yari kuri 8 milliards. Iyo diminution yabaye kuri shit ya carburant. Hanyuma kuri 25-26 juillet novembre turi kuri 3 milliards 763. Aho twara twikuramo amafaranga menshi cyane. Après 6 mois araya l'amendement yakozwe na assemblée yaci ishirako yuko tuyisendande tukacha twongera ku indi tax yo dupermeta kuduza ico kintu. Donc on a combiné les deux kugira dushoye kurako two maximiza amarosete. Hanyuma ikibazo cy'abarotrete nakivuze ko gisaba ko duhindura rijya tegeko. Hanyuma koma umushikiranganje yatwara finance ico gihe yaje cyarigeze kuvugwa ko pour la pérennisation ko twovugana na ONPR. Murabona ijya note twashize na next ariko analyse yakozwe na mission ya fonction publique iri kumwe na ONPR iri kumwe na INSS, kuko si kintu bo kwikora nabo nyene, kuko hariho pare yabo bategerezwa kuzana nabo nyene. Nibaza yuko ico kuduza ama plafond cyocho nagenda kivuge ngaha. Sur la liste y'abakozi bose dufise les 103 000 fonctionnaires bo muri fonction publique d'office, akaca yiyongera ko aya ma institution ama EPA n'ibindi byose tuca tugwa kuri 159 000 fonctionnaires. Ayo ma EPA n'abandi bose bari muri ONPR bobo bakotiriza base yabo bagirirako ni salaire brut, tandis que abo muri fonction publique bakotiriza kuri salaire d'activité. Hari umuntu akotiza 500 francs par mois. Ayo mafaranga yiwe naho yateranya nkayagwiza nazo mu permeta yuko yangingo tuyishira mu ngiro. Exemple ringa muri officiel fise na madonné ya novembre bahembeye ko novembre 2025 les 103 fonctionnaires kuri liste arimo umuntu ahembwa afise salaire brut ya 160 000. Iyo 160 brut ari ibihumbi 4 muri mutuelle de la fonction publique, niyo cotisation yiwe. Akachari ha 6 000 francs ya cotisation muri INSS. Chamo multiplier rero 6 x 12. Muche mugiza fois 30. Na mara tarenga 1,800,000. Honorable Siria Keni yabivuze neza ati akotiza 18,000. None ayo mafaranga za mu permita ko tumufata en charge. Bisaba rero ko dusubira kuraba la politique yiwacu. Oro mfashe wa munafise salaire brut ya 160.
nkacyamvuga ati ni 10% ndamubikira mfata ikiba 16000 mvuze ko 16000 leta iza gutanga 60% ya 16000 iza kuri ibihumbi 9 birenga la part ya leta ikiduga sensiblement mu madepense hama nawe mukuta cyadugirizwa ayiwe mugabo wowe naza kuvuga ati je baranjyamiye kuko yadugije yahora ari mugaci yaronka ibihumbi 9 leta imongeye nijyo rero tuko turakora kugira turabe yuko turaba abantu dufise basiga imyaka basigaje gukora tudugije na plafond ingene vyoshobora kuza gusiporta la categorie y'abandi bantu kuko les 103,559 nitwonanirwa no kuja gusiporta abantu ibihumbi 10 ku mishahara yiwabo bisaba tout simplement ko tuvyicarira tukavyiga neza ikibazo yabaye cha regularisation nyene teka yakivuza ati itegeko rijya mu ngiro aho isinyiweko